Ndabaramukije bakunzi ba Radio Television Burundi Bwiza. Nitwa Nyoni Shadia. Nkabanje dusangire ikiyago cuno musi. Ikiyago cuno musi naco gishimikiye ku nyifato y'ugwaruka muri iki gihe ruri mu buruhuko. Haraheze imisi itari mike ugwaruka rwiga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye rutanguye uburuhuko. Umuntu araheza akibaza ico ugwaruka ruheza rugakora muri iki gihe rutaja ku mashuri. Abenshi muri urwo rwaruka batahura ukutariko icitwa uburuhuko, kuko bamwe bahitamwo kwirirwa mu marigara, abandi nabo bakirirwa barayerera, abandi nabo bakiga ingeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe, zo kwirirwa baraborerwa, kwirirwa biba ndetse no gusambana. Ivyo biruko rero mu gihe ugwaruka rwotegerejwe kumenya ko nubwo bataja ku mashuri hatabuze ivyo bokora. Baba baruhuriye umutwe ariko amaboko agakora mu gufasha abavyeyi babo ibikorwa vyo muhira canke kurondera ibindi bikorwa bashobora gukora vyo bateza imbere, canke bakandi bana bakaza basaba uruhusha abavyeyi babo bakaja mu camp de travail canke mu encadrement kugira ngo abana bareke kuguma bagenda mu ngeso mbi bagibirirwa barayerera, kuko mu buyererezi bohura n'ibintu vyinshi bibi cane, amasanganya canke n'ibindi biteye ubwoba. Ivyo rero biruko mu gufasha abavyeyi babo ibikorwa vyo muhira, eka mbere bagakora n'udukorwa dushobora kubazanira amafaranga, ku buryo hageze gusubira ku mashuri atangorane z'ibikoresho bogira canke bakigurira utuntu twose bokenera. Tugahimiriza abana canke urwo rwaruka bamaze kwisununura bakaja mu camp de travail canke mu encadrement. Tukaba rero duteye intege abariko babikora neza, abariko babikora nabi nabo tukabahimiriza guhindura ingendo mu kurondera ikintu bokora cobafasha kikabateza imbere, kuko ingeso mbi zizana ingaruka mbi mu buzima bwabo, canke bagafasha abavyeyi ibikorwa vyo muhira. Ndangije ndabashimira kukungene mwadukurikiranye, nongera ndabatumira kubandanya muryoherwa n'ibiganiro vya Radio Television Burundi Bwiza. Murakoze.